Ukwirukanwa kwa Lino G muri Wema Entertainment kubandanya kuvugwamwo amajambo atandukanye muri Buja Flava. Yes, ndagusabe nimba uzi yuko utaragira subscribe, ugire subscribe kugira winjire mu muryango wa Ndimu Official kugira uzore wirongera updates amakuru agezeho ku mwanya n'ubusesanguzi bukomeye. Ntiwibagire no kuzurasangiza abandi kino kiganiro, uce wandika mu makomantere kuko bica bidufasha yuko YouTube ibona ko kino kiganiro ari très important. Haraheze imisi itari myinshi umuririmbyi Lino G herekanywe ugwete bwo kwirukanwa burundu muri Wema Entertainment ndetse n'umunyamakuru Landry Promoter. Hari magambo rero biriko biragaragara yuko bamwe bariko baribaza yuko ukwirukana kwiwe kwa Lino G muri Wema Entertainment byoba bifitaniye isano no kuba ari mu bihe byiza canke mu rukundo n'umuririmbyi Monia Flair. Sasa inawezekana. Ariko unkundire gatoya ngaruke kukubwira yuko ibi bintu biriko biratangura kuza biragaragara cyane muri Buja Flava. Uravyibuka haraheze imisi itari myinshi umuririmbyi Wiz Design nawe nyene amenyesheje yuko avanye n'uwari umumanagere wiwe. Sasa ibintu bizoherera hehe muri Buja Flava? Uno munsi nuko umuririmbyi Lino G atakibarizwa kandi muri Wema Entertainment. Ubyibuka neza yuko uno muririmbyi yatanguye kuja muri Wema Entertainment haraciye imyaka 3 gusa akoranye na Wema Entertainment. Wema Entertainment yari sanzwe ikorana kandi n'umumenyesha makuru yari yitwa yuko ariwe amenyesha makuru na cane kuri abo baririmbyi bari muri Wema Entertainment Landry Promoter. Ubizi neza yuko Landry Promoter abaririmbyi bato bakunda kumwidegera yuko n'umuntu adasupportinga cyane abaririmbyi bato. Sasa ari hanze ya Wema Entertainment. Ibintu bizogenda gute? Lino G ntakibarizwa muri Wema Entertainment. Lino G ugiye kuraba indirimbo ziwe biragaragara yuko yari ku rwego rwiza. Indirimbo yiwe usanga ifise abarorezi barenga umuriyoni, ariko no munsi ntuzi ibikorwa byiwe bizogenda gute, ntituzi uko bizoba vyifashe. Ugiye kuraba kugwete washizwe ku mugaragaro, abantu benshi babandanya bavuga ngako byerekana yuko Wema Entertainment igiye kuzakorana n'abaririmbyi gusa ba gospel music. Bantu bimana, je namakunda kuvuga ama record label yo mu gihugu cy'u Burundi yarabangamiwe sana. Levre kenshi tukunda kuvuga yuko na record label yafise systeme mbi, ariko ahanini je nibaza yuko abaririmbyi barafise uruhara rukomeye, ndashaka abaririmbyi ba Buja Flava barimba profane music barafise ibintu byinshi, ibintu bishisha cyane igihe bari muri under management. Barafise ibintu byishisha basumba n'abaririmbyi barimba indirimbo zo guhimbaza Imana, kuko bobo gato barafise ibintu nyene byo gutinya Imana. Ariko abaririmbyi ba profane music ni shida sana. Lino G benshi baramwibuka yatanguye kuza azanana n'umuvuduko ukomeye asoho indirimbo Legend Remix, urabyibuka neza, kandi bigaragara yuko yari mu ntumbero yo gumushira ku mugaragaro kuko iyo ndirimbo yayikoranye n'ibihangage n'abandi baririmbyi bakomakomeye bo muri Buja Flava. Uno munsi nimba Lino G atakibarizwa muri Wema Entertainment, bisigura yuko dushobora kubona ibiharuro bibi. Nituzi, on sait jamais, birashoboka akaja mu yindi record label, akaja mu yindi societe igahagarikira ibikorwa byiwe. Ariko umaze ku muririmbyi bigaragara yuko utari kurumvikana na bamwe canke bakwereka yuko batagushaka, ibi bintu birasubiza ampe gatoya ibikorwa byawe inyuma. Landry Promoter wewe ni byari bisanzwe tuzi yuko abantu benshi abaririmbyi benshi bato bamwidogera yuko n'umuntu akunda ubustar, kandi arakunda ubustar no musaza gusumba n'abaririmbyi. Abaririmbyi bato bamwituye mani dufashe
akaca yanka akanka kubera yabaye umustar. Aha rero iki ni cigwa reka mbwire abantu bose mukundi gukurikira Buja Flavor, il faut que abantu biyumvire kuza bararaba n'abapromota ba interieur, bareke kuza bafyurira amaso abapromota b'Ibujumbura bigira abastar, ahubwo barabe n'abapromota bo muri interieur kuko bobo bari mu bikorwa kandi ntaco bafise, ariko barafise umwete ukomeye cyane muri Buja Flavor. Bamwe bati birashoboka yuko Landry Promoter yoba yari amafaranga ya Wema usanzwe ahagarikiye Wema Entertainment, iba imvo yuko bamwirukana muri Wema Entertainment. Abandi bakavuga yuko Lino G yoba yahowe Monflet. On sait jamais, nta numwe na jewe sindusur, nta na kimwe nzi icatumwe Lino G hamwe na Landry Promoter birukanwa, ariko mu ma platform menshi bariko baragenda umwe wese ashikiriza iciyumviro ciwe ukwirukanwa kwa Lino G hamwe na Landry Promoter. Wewe woba wibaza yuko ni yahe mpamvu canke wibaza yuko ni kubera iki Wema Entertainment uno munsi yahevye Profane Music ija gufasha Only Gospel Music? Andika muri commentaire nanje ndakwishura. Ugire subscribe rero kugira ugumane nanje ngumane nawe mu busesangozi bukomeye, ubereke babandi yuko hari abapromota babizi. Iyo ugize subscribe ukagira like ukagira commentaire ukagira na partage, what up? Ikindi kiganiro kiraje.